amahoro mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro. Reka tubahe ikaze muri aya makuru mu Kirundi twabateguriye, ayo nayo reka tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Amashengero akorera mu gihugu cy'u Burundi barenga ibihumbi 16 biri mu cegeranyo cyatanzwe kuri uyu wa gatanu, hashigwa ahabona ishusho y'amashengero n'amashyirahamwe biri mu gihugu. Bamwe mu baserukira intara bakaba bashikirije amakenga yuko uruhara rw'amashengero n'amashyirahamwe amwe rutaboneka mu iterambere ry'igihugu. Igiciro cy'ibiharage cyaragabanutse kuva ku mafaranga 1000 hamwe n'amafaranga 1200 mu gisagara cya Bujumbura. Bamwe mu babidandaza bagashima ko ubu n'abafise amikoro make bashobora kubisuma. Mukanya tujya mu idonido ryano makuru. Kaze mwidonido ryano makuru duhera mu gisata c'intwaro. Amashengero arenga ibihumbi 16 niyo akorera mu Burundi, biri mu cegeranyo cyatanzwe kuri uyu wa gatanu mu nama yo kwemeza ishusho y'amashyirahamwe hamwe n'amashengero akorera mu gihugu. Bamwe mu baserukiye intara muri iyo nama bashikirije amakenga ajyanye nuko uruhara rw'amashengero n'amashyirahamwe amwe rutaboneka mu iterambere ry'igihugu. Ino nkuru tibaza mugenzi wacu Nicole Nininahazwe. Iyo nama yo kwemeza icegeranyo c'ishusho yerekana amashirahamwe n'amasengero ari mu Burundi ikaba yaranzwe n'amakenga atari make ya bamwe mu baserukiye intara kubijanye n'ibitigiri vyerekanywe, aho mu gihugu hari amasengero arenga ibihumbi 16. Ayandi makenga yashikirijwe akaba yerekeye akamaro ayo masengero afitiye igihugu. Igikorwa cyaratanguye kandi ntamwe ni nziza, ariko hari naho usanga hariho ibintu byinshi bikibura, kandi byoba vyiza yuko vyo kongerwamwo. Murabona ko hari izisanzwe zihari kandi zemewe n'amategeko. Mugabo ugasanga nkuko umugendanyi yakivuze, ugasanga ntashirika arakora, ugasanga ni wafise amaliye do kirite mesh. Salvatore Nizigimana ajejwe ico gikorwa yasiguye ko bahuye n'inzitizi nyinshi, asigura ko bamwe mu barongoye ayo mashirahamwe n'amasengero batatanze amakuru akenewe. Ku bwa Martin Niteretse, umunyamabanga ntayegayezwa ajejwe intwaro yo hagati, abadatanga inkuru canke ibiharuro basabwe baba barimwo amahinyu. Ibyo bintu bagekeza badashaka ko tumenye, ariko duhagarira inyungu z'abenegihugu, bo banje guhagarira inyungu zande. So contre la République, kuko umuntu ari contre la République, on ne marche pas ensemble. Arafatwa ingingo kugira yiyajiste. Martin Niteretse yasavye abagize uwo mugwi wo gukora icegeranyo c'amashirahamwe n'amasengero ari mu gihugu biciye mu masanamu gukorana na ba musitanteri ibitari muri ico cegeranyo vyose bijemwo. Yongera basaba kwisunga intererano zagiye zirashikirizwa muri iyo nama kugira ngo ico cegeranyo gisubigwemwo neza. Tubandanye nano makuru mu gisata c'inyubako. Ikiringo kitarenga indwi imwe nico cyahawe inzego zibijejwe kugira ishirahamwe Sojeya Satome rizobe ryatanguye ibikorwa vyo gusanura ibarabara nimero 3 mu gice cyaryo cya Rumonge Gitaza. Icyo kiringo cyatanzwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi hari mu rugendo yagize ku Rutumo muri komine n'intara ya Rumonge kuri uyu wa 4. Jean-Pierre Misago niho yari. Kugira ngo ishirahamwe Sojeya Satome ritangure gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 3 mu gice cyaryo ca Rumonge Gitaza, risaba kubanza kuronswa ivyemeza ku munsi imashini zaryo zoja ku kivi, atamunyagihugu azokwidoga ko hari ico iryo shirahamwe ryamwononeye nkuko wavuze ku giti c'iryo shirahamwe yabishikirije. Asigura ko iryo shirahamwe rifise imanza 70 aho rimaze gukorera, aho ryitwariwe n'abanyagihugu. Mwene izo manza akaba arizo batifuza ko zosubira kubashikira, mu gusaba ko babanza kuronka izo mpapuro zibarinda kwitwarirwa bamaze gutangura imirimo.
mu rugendo ku Rutumo ahari icicaro c'iryo shirahamwe rizosanura igice c'iryo barabara rya Rumonge Gitaza, Arengiyome Bunyoni umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi atanga ikiringo c'indwi imwe gusa ngo ababijejwe bazobe baronkeje Sojeya Satome ivyo basaba kugira ngo baje ku kivi. Inyuma y'iryo sango hazorungikwa intumwa zo mu bushikiranganje bwa mbere, ubw'intwaro yo hagati mu gihugu, ubw'ikigega ca leta n'ubw'inyubako kuraba koko ishirahamwe Sojeya Satome riri ku kivi. Umushikiranganje wa mbere ahanura abanyagihugu kwirinda ubusuma iyo haje mwe niyo migambi ituma baronswa umuzibukiro, agasaba no muri ivyo bindi bice bisigaye ko ibikoresho vya Regideso, Onatel na BBS vyimugwa kare, kandi abakora ibiharuro bijanye no gutanga umuzibukiro babikore neza kugira ngo ntibidindize ibikorwa nk'uko vyagenze kuri iryo barabara. Kwishiramwe Sojeya Satome, umushikiranganje wa mbere asaba ko rikora ibarabara ryiza rikomeye kandi ngo barabishoboye. Amezi agiye kuba 8 ivyo bikorwa bitangujwe ku mugaragaro, ariko bikaba bitaratangura, aho amamashini n'amakamyo bihagaze, bimwe bikaba bikikujwe n'ivyatsi. Mu gisata c'amagara y'abantu, abavyeyi bahamagarirwa kuvuza abana babo bavukanye ubugaru batararenza imyaka 5. Nakamo kumuhuza bikorwa mu ishirahamwe Hope Works gitaho abo bana mu gihe kuri uyu wa gatanu hahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya iyo ndwara y'ubugaru. Uwo muhuza bikorwa amenyesha ko ivyo vyofasha kwabo bana bakira kare. Tumukurikire. Ubugaru n'ubumuga mvukanwa bufata ibirenge bugatuma ibirenge by'umwana bihindukira bikarabana, hanyuma bigaheza bigatuma iyo umwana atavuwe umwana atazoshobora gutambuka cyangwa atazoshobora kugenda. Umwana yavukanye ikirenge gihindukiye baramutwara kwa muganga aho dusanze tuvurira ubwo bumuga bw'ubugaru, hanyuma abaganga bagasuzuma baheje gusuzuma bagatangura ivyo biyita kugorora. Mu kugorora no kuvuga ca kirenge kigondamye baragihindukiza kugira ngo bagisubize mu ntera yaco isanzwe. Kuvuga umwana wese aza kwivuza ubugaru tuba tugomba yuko umwana aza atararenze imyaka 2. No kuvuga iki iyo myaka 2 umwana ntabara naho yo yatangiye gutambuka ntabaramenyera amagufa n'amakonyero ntibabirakongatara, ariko azoza atevye kwa muganga niko n'amagufa n'amakonyero bikomera, ni nako no kumugorora biteba. Rero umuvyi ategeza kuza kwa muganga hakiri kare, ico no kukivuga neza cyane. Tuba twifuza yuko aza kivutse ariko yacerewe ntarenze umwaka ataraza kwa muganga, kuko uko aza atevye niko no kumugorora biteba. Tubandanye nano makuru. Ukumenyekanisha ibidandazwa hanze y'igihugu n'ubuhinga bukoreshwa mu mahinguriro ni zimwe mu nyigisho zaronkejwe ugwaruka gwarushije abandi mu bijanye no kwitunganiriza imigambi y'iterambere. Didasi Ngendakumana, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe iterambere hari naco catunganije izo nyigisho, avuga ko zizokugururira ibihungurwa n'ugwaruka imihora y'amasoko mpuzamakungu. Ino nkuru tibaza mugenzi wacu Armel Mutore. Muri izo nyigisho zari zimaze iminsi 5 zatunganijwe n'ikigo kijejwe iterambere ADB, kugwaruka 25 gwarushije Urundi mu byo gutunganya imigambi yo kwiteza imbere. Umuyobozi mukuru w'ico kigo akavuga ko uko gukarihirizwa ubwenge bizofasha ugo gwaruka kwagura isoko w'ivyo ruhingura no kuduza kanovera k'ibikorwa vyago. Twashimye rero gukarihiriza ubwenge urugwaruka kuko twabonye ko rusanzwe ruri ku kivi. Abari bavyifuza bari benshi, ariko twafashemo 25 ba mbere ku 56 bari barashoboye kubyifuza. Twabonye rero ko izi nyigisho zisha zifasha ugwaruka kugira ubwenge mu bijanye no gutunganya imigambi yabo. Ubwo bwenge bukazobafasha kwagura isoko, bukazobafasha kumenya ubuhinga bujanye no guhingura ibyo basanzwe bimbura, kumenya kurondera amakuru ajanye no gushobora kwagura urudandaza rwabo. Kandi ntidukekeranya ko hamwe n'izi nyigisho ugwaruka rugiye gufasha mu kugwiza umwimbu w'akanovera uzoshobora kujya ku isoko
y'Uburundi canke mbere ku isoko y'aka karere mbere n'amakungu. Agasaba ubwo gwaruka gufata nkama izo nyigisho kugira zize zigirira akamaro igihugu mu kugiteza imbere biciye mu kugwiza umwimbu no gutanga akazi. Rumwe mu gwaruka gwakurikiranye izo nyigisho rurashima uko gukarihirizwa ubwenge kuko kuzobafasha gushikana ibikorwa vyabo mu karere no kw'isi yose. Zari inyigisho z'akamaro, ni inyigisho zigiye kudufasha gutera imbere no gushika ku rwego rw'abandi barimye n'aborozi mpuzamakungu. Ivyo twari twarifuje gushika ko ntivyashoboka, ariko ubu bigiye gushoboka kubera izi nyigisho twahawe na ADB. Uko tugiye guhindura natwe gisanzwe dukora tukongeramo ingurukabuhanga ariyo teyisi mu byo dukora, kuko tubikora mugari twashika kubwo rugero rwaho ibihugu byose tubigirira amatagi amaambasade tukayashiramo kugira ngo nibyo duhe turakora ko hariho ubwaka mu Burundi bwahagurutse kugira gongereza akanovera ku ibintu bisanzwe turi. Rugasaba ko izo nyigisho zoshikira urundi gwaruka rufise ivyo ruriko rurakora. Ikinacho nuko batugarukiriza ku matara 25 ni make gose ko mu gihugu harugwaruka kwishi rufise imigambi myiza cyane yoshigikirwa, no kuvuga ko bagura igikorwa kizobandanya kugira ngo abajene benshi bashikirwe. Izo nyigisho zatanguye itariki 30 Rusama zikaba zasozerewe n'igikorwa cyo gutanga impapuro zemeza ko ubwo gwaruka bakurikiranye ivyo vyigwa. Mu kurangiza ano makuru, ibiciro vy'ibiharage byaragabanutse amafaranga hari hagati y'igihumbi n'igihumbi n'amajana 2 ku kilo mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu babidandaza bakorera kwibarabara rya 14 riri muri zone ya Kamenge barashima ko ubu n'ufise amikoro make ashobora kubisuma. Ino nkuru tuyibaza Eliza Ntakarutimana. Aho twaciye ku bibanza bidandarizwamo ibifungurwa bitandukanye, ibiharage byaragabanutse igiciro hagati y'amafaranga igihumbi n'igihumbi n'abiri nkuko bivugwa n'abadandaza bakorera ku ibarabara rya 14 muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Nkubu ni mwiyera cyatyo, nkubu ntibaraheza gutonora bo, nkubu tugiye kubirangura ari gihe tubirangura ku mahera make. Ruguru niho biba bizimbye kuko ruguru bizimbutse natwebwe ngaha biba bizimbutse. Nka kinure yahora kuri 2005 byaraduze gushikaho bigera kuri 2008 bigeze kuri 1300 1400. Rundo nawe yari yaduze gushika kuri 1800 ariko bigeze kuri 1200. Amagisoda nayo ariko bigeze kuri 1300. Barashima ko imiryango ifise amikoro make ishobora gusuma ibiharage. Turashima kubera ubu byagabanutse, barashobora gufungura neza kubera igiciro cyagabanutse. Iyo ibiharage bizimbutse imiryango irashobora kubaho neza, basuma ku giciro gitoyi. Nk'ibindi bifungurwa umuceri wagabanutse amafaranga 100 ku kilo, mu gihe hari nk'ibindi bifungurwa nk'ibiraya bitaragabanuka igiciro. Ino kuri iyo nkuru rero nciye ndangiriza ko amakuru twari tubateguriye. Reka nshimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikira, abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya eka mbere no kuyatosora. Ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.